Mwiriwe bakunze mwese muriko murakurikirana ikiganiro ngerurira ngaha kuri Kazoza FM turabahaye mwiriwe tumwe kubaha kaze muri kino kiganiro Tierinzi sabira ni jewe ndakibashikiriza mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndiko ndabifashwamwo na Rajatunga hariya mu buhinga ngurukana bumenyi nkaba ndiko ndabifashwamwo na Patrick niwe ariko aratuma amasanamu abashikira neza turabahaye kaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi aho tuza kuvugana cyane cyane ku mwuga w'ivyese gukina ivyese twadufise umutumire yaje ngaha muri studio akina ivyese cyane cyane vya vyese bakina le théâtre mu buryo bugezweho atari burya buryo bwa ninde ariko turaza kumva vyinshi kuri uyu munsi uyo mukinyi rero akaba yitwa Said Sabra Amor turagwaye kaze muri studio za Kazoza FM. Murakoze cyane. Murakome. Yego cyane namwe ni sawa. Turashima. Murashobora kutwibwira gato Said Sabra Amor ninde tutavuze cyane cyane nk'umukinya ariko nk'umwigeme w'umurundi kazi ariko kandi turabona yuko umenga uravanze. Kaze urashobora kutwibwira mu ncamake uriwe. Murakoze cyane jewe ku mazina ni Sabra Said Amor nkaba ndi umukina vyese niko nabivuga kuva mu bihumbi 2019 hama nkaba nkorana cyane na troupe les enfoirés de Salon la Dante ego nivyo novuga hama ndi murundi kazi ego nkuko mwavyumvise Said Sabra Amor yamaze gushika ngaha muri studio za Kazo FM nk'umutumire kandi atubwiye uko ari umukina vyese nkuko mwavyumvise rero turashobora kuja tumubaza ni mbega nk'umukinyi w'ivyese umukinyi w'ivyese ninde hajya umukina vyese urashobora kumudusigurira hari abantu benshi bashobora kumwiyumvira ukundi hanyuma ukaca muduhereza itandukaniro kuko nk'umutumire mu vyo twagiye turabaza urumukina vyese ariko kandi urumukinyi w'amareresi urashobora kutwibwira umukina vyese ninde itandukaniro hagati mukina vyese n'umukinyi w'amareresi ririhe? Okay, murakoze cyane umukina vyese novuga ko ari umuntu biragoye kuvuga ngo yaravyigiye kuko natwe ntitwavyigiye la plupart y'abantu bari ino babikorera ino tugira juste ama formation y'abantu baba bavuye hanze baba bavyigiye hama tukaja tubipratika vraiment kuri scène nta birenze ivyo bisaba ubushake no kubikunda no kubishiramwe inguvu niko nabivuga hanyuma itandukaniro hagati y'umukina vyese n'umukinyi w'amareresi ririhe? Okay, itandukaniro je novuga yuko umukina vyese n'umuntu abikina sur place abahari n'umuntu abigira abantu bamubona donc nta retour en arrière ihari mugabo umuntu akina amareresi n'umuntu barashobora kugira amakate agasubiramwo canke yifashe nabi bakabisubiramwo canke nk'ubu yavuze ijambo nabi bakarisubiramwo donc c'est un peu différent niko je no bibona. Hanyuma wewe nk'umukina vyese n'ibintu wamenye gute yuko ufise iyo mpano yo gukina vyese vyakujemwo gute nayo maformation kugira uyagendemwo mbega vyagenze gute kugira ngo ugende muri iyo nzira yo gukina vyese? Okay. Jewe mu bisanzwe natanguye muri 2019 ni inshuti yanje n'umukuza wanje arimo muri Buja Santabu yarambwiye ati none uri intéressé kubijama navuga ati ego pourquoi pas canda jayo ngiyeyo nagiye vraiment uko nyene nahora ndabiraba ndabikunda mugabo nari mfise ubwoba en quelque sorte mugabo umunsi umwe ndavuga ati reka quand même tente ntacumba ndagenda ndakina kuva ubwo naciye ngumayo sinovuga ngo ni ibintu naremanywe canke ngo ni ibintu oya vraiment ni ibintu natanguye ndabikunda ndabiraba mu bandi kure hama ndabigiyemo cambona finalement nanje ndabishoboye hanyuma uravye muri kahise kawe ko mu mashure aho wigiye mbega ni ikintu wiyumvamwo ko tuzi uko mu mashure menshi bahora bashiraho amatuto
troupe de théâtre cyangwa ama club aho bakina ivyese mbega ni ibintu woba waragiyemwo ukiri kwishuri ukiri muto sinzi aho waho rusengera canke muri quartier wabamwo ni ibintu wamye ukora kuva kera canke muri uwo mwaka nyene w'2019 niho waciye uja muri ivyo byo gukina ivyese jewe mu bisanzwe nta troupe de théâtre yari kwishuri wacu mugabo naraja mu yandi ma troupe ya anglais ya français ya éloquence quoi kugira umuntu yidevelope bukebuke en tant que jeune hama nibaza yuko nukuri sinabikinye ahandi nabitanguye aho muri 2019 mbwa narabiraba quand même naraja ku ma centre culturel nkabiraba kera naraja mu bibliothèque nkasoma ibitabo nkaraba ariko barinterpreta nk'igitabo canaka canke uyundi niho cane natanguye mbe warabikundaho cane gose mbwa naratinya urumva yego hamwe no gukina ivyese uratanguye muri uwo mwaka wa 2019 urashobora kutubwira igihe rero wabijamwo wabigiyemwo gute wavyize gute ninde yakwigishije ninde warabiye ko kugira ngo ugere aho ushowe nawe kugenda imbere y'abantu utangure gukina ivyese gushikaho uvuga ati uyu munsi ndumukinyi w'ivyese okay nari nabivuze inyuma gato yuko numuntu wo mu muryango wacu yanyamvise kujayo hama ndabiraba urumva niwe mu bisanzwe narabirako kwera niwe twanari proche niwe navuga ati arabigiyemwo arabikinye azonyereka ama circuit hama urumva nkitangura twaciye tugumana nabo nyene baratugumana twari abajene bashika nk'abane bashasha muri ivyo ca turagumana nabo baratwereka bakaza baratubwira ati hewe hariyo formation ngaha canke ngaha nimba uri intéressé karibu cane kaza ndagenda ko yavyari binyanteresa kaza ndagenda à gauche à droite hama finalement kaza ndakina mu bindi vyese ibintu bikomakomeye mwiga kugira ngo umenye gukina ivyese n'ivyahe no bivuga nka okay biragoye kuvuga mu kirundi mu babari hariho nk'abantu baza batwigisha nk'ama technique de jeu d'acteur canke ama technique d'éloquence canke ukandika canke ndazi kuja muri iyo po y'umuntu banditse hama ugashobora kubilivra nawe kuri public nivyo cane tugira no kuvuga wiga gukina uwundi muntu ubuzima bwiwe exactement ego hamwe no gukina ivyese uyu munsi urashobora kutubwira ni mu bihe vyese umaze gukina mwo mbega mwama mukina ivyese vyanditswe nabo hanze canke mukina ivyese vyanditswe nabo ngaha nyene mbega hari icese woba waranditse ukagikinamo jewe kugushika ubu ndamaze gukina ivyo hanze n'ivyo abarundi kazi n'abarundi banditse bino hama je sindashobora kwandika icese ciwanje mugabo ngira mu misiza canke mu mezi ariko araza Imana izomishoboza nanje mbega biroroshe gukina ivyese sha biragoye n'ukuri biragoye cane birasaba yuko witanga umutima umubiri esprit byose mugabo iyo ukunda ikintu hajya ntikikugora cyane yego iyo ukunda ikintu ntikikugora cyane hari abantu benshi bahora biyumvira bakavuga ati mbega aba bakinyi b'ivyese mbega sabantu bakina utugenegene sabantu baba bariko baratakaza umwanya mbega harimwo inyungu twovuga mu bijanye n'ubuzima n'uburyo mbega birashobora kubatunga bobo wovyishura kwiki murakoze cyane je novuga yuko biradutunga vraiment hari abantu benshi twabonye bakuru bacu nko wese yanyamvise nawe nyene abeshejweho n'ivyo nyene umva novuga vraiment yuko hari abantu bibesheje mugabo bivana na decision umwe wese afashe nimba uvyihaye ukavuga ati ngira ndabijemwo vy'ukuri nkabishamwe umutima n'ubuzima bwose n'ukuri biraguha ubuzima biragufasha mugabo ubigiyemwo kugira nyene wiryohere sha biragoye n'ukuri yego nukuvuga wewe nturimwo gusa kubera uburyohe ariko urimwo ufise intumbero yo kubikora nk'akazi mbega nakazi ka uyu munsi canke uracari mu byo kuvuga ngo ndiko ndiga ndiko ndimenyereza ejo nzohitamo oya je narabifashe nk'akazi kubera ndabona quand même ko hari inyungu non seulement kuri jewe mugabo no sur la population rero niho novuga ati
birandyohera vraiment rero kuvuga ngo ndiko ndacavyiga nafise ama formation menshi nagize canke ibiki oya narabitoye hasigaye himana nayo incira inzira. Mbega ukina muzihe ndimi zivugwa ngaha mu gihugu cyacu? Twebwe turamaze gukina mu Kirundi, turamaze gukina mu Gifaransa no mu Congereza. Yego, muga mu Congereza si cane ni gake gake, muga cane mu Gifaransa no mu Kirundi. Mbe mugiye ahantu batavuga izo zindi ndimi, tuvuge nk'abantu twovuga yuko bavuga Igiswahili abaswahilifone, murashoboye gukina mu Giswahili tuvuge nko mu Buyenzi cyangwa mu gihe mu quartier Swahili ahantu hose bavuga cyane Igiswahili cyangwa uyu munsi babatumiriye mukaja muri Kenya bakavuga ni turashaka yuko muvuga mu rurimi twumva neza, murashoboye gukina? Yego cyane hariho ababishoboye mu Giswahili na jewe ndagerageza. Nibaza yuko n'ukuri ntivyo tugora. Hariho equipe bibizi, hariho nabo twigisha kugira quand ushike uvuge neza ushobore kwiexprima nk'abandi. Kenshi turavye mu vyese abantu bora bakina ibintu biza bigaragaza ubuzima abene gihugu canke aho hantu muri ko murakinira baba bariko baracamo canke baba bariko barabamwo canke mukaba mufise ico muri ko murashikiriza. Wewe nk'umukina vyese niki ikintu worushikiriza abantu nibihe bintu worurabira mu bantu kugira ngo ukine vyese? Jewe novuga yuko hariho ibintu bituma abantu bugurura amaso. Hari ibintu ofete biba mu buzima mugabo tugafuka amaso tukagira nk'ubutabibonye. Mugabo mu vyese turabishimangira ko cane gose. Tukabivuga tukavyerekana binakunze tugatora ama solution mugabo en tout cas nivyo duhagarara ko cane. Hama ikindi naco novuga yuko biratuma uvuga ikiri ku mutima vyukuri nk'ubu nk'abajya bandika nuko baba babonye ikintu mu kibano canka handi bakavuga ati tiens je nanje ndafise ico no bivugako akaca vyandika akabivugako natwe tukaja tubikina. Niyo mbona ingaruka nziza vraiment yo gukina ivyesi hari. Turavye mu bitabo abantu banditse ivyese cyane abafaransa canke abongereza mu bitabo twarize mu mashure twabona ingene bandika ivyese bakabishira mu ma act bakabishira mu rutonde runaka kandi bakerekana yuko ari ukuntu bikwiye gukinwa. Mbega niko bimeze muri kino gihe mwebwe mukina ivyese mwebwe cyane muri yo migwi ihari ubu iri mishasha niko mukurikiza muri bijya bitabo byanditse canke hari ubundi buryo musigaye mukinamwo buborohereza canke bubatuma mugaragaza ikintu kiriho mu buzima bwa misi yose cyane dufatenga mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Jewe uko ndabizi tubikina nka kurya nyene nta tandukaniro rihari. Muga gusa novuga yuko ari nk'amaterme ahinduka bivanye nka population cible ihari. Nk'ubu hariho nk'igitabo dushaka kwinterpreta turagikina muga kwa meme mucuraba nk'utujambo tumwe uhindura kugira ngo abo bantu ugiye gukinira bibone biyumva ati finalement bariko bakina jewe bariko bakina naka mu kibano canke uyundi nuko tubigira. Jewe naragenda muri Centre culturel français uyu munsi yitwa Institut français de Bujumbura. Twarabona bariko barakina ivyese cyane uri uraraba ivyo bariko barakina waca ubona za nkino ya nkuru wasoma mu bitabo ugasoma ibitabo by'abafaransa by'aba auteur français abanditsi b'abafaransa bandika ama théâtre niho waca wibonamwe bariko barakina bijya vyese ugasanga umwene gihugu mu Burundi atisangamwo mu byo bariko barakina ukamenga n'umuco hanze bariko barazana. Mbega mwebwe muri kino gihe mu bigenza gute? Ni bijya nyene mukina canke hariho ukundi mu bisorongora kugira ngo bizane uburyo bigaragaze n'ubuzima bw'abarundi? Urakoze cyane. Nari navuze yuko dukina ivyabo hanze n'ivy'abarundi n'abarundi kazi. Rero abo baha barabibona ibintu abajene baba bakeneye canke abantu bari bo bose bo mu Burundi baba bakeneye bi-identifia ko niko no bivuga. Rero ce qui fait que ubu hariho une grande différence kwera bandika ibintu bihari
bandika ibintu tuca twibonamwo directement twege en tant que burundais ou burundaise bandika ibintu umuntu wese acamwo buri gihe cyo gituma nibaza yuko hariho ako gatandukaniro gatoya quand même ego nike cese waramaze gukinamwo coba cyaragutumye uvuga ni ego uyu munsi ndabona yuko vyukuri icanzanye muri uyu mwuga icanzanye muri iyi mpano ari ikintu gikomeye ndumva yuko umutima wanje ushitse kuco nifuza jewe hariho pièce yitwa Politicien narayikinyemwo ni icese kivuga ibintu by'abakenyezi ko dushoboye abakenyezi muri ibi na biriya niho nabonye vy'ukuri yuko harageze vraiment ko mpaguruka nanje nkabigumamwo kuko ni ibintu vy'ukuri tubamwe kandi umenga ni ibintu tubica ko hejuru ntituvyinjiramwo kugira tumenye ati hari ingorana ha canka mugabo muri ico cese twaravyinjiyemwo turabivuga vy'ukuri nibaza ko ariho byatanguye hanyuma rero umaze gukina ico cese wewe uca wiyumvise gute ukigenda canke mbese aho naca mbaza kibazo umunsi wa mbere uduga imbere y'abantu gukina aho bita kuri scène wiyumvise gute nike kigumbagumba nihe sentiment wumvise uri imbere y'abantu jewe umunsi wa mbere nkina yari muri 2020 muri festival ya Buja Santabu nazaye ko natanguye kugira ubwoba cyane gose naragize ubwoba sinarinzi yuko no bishobora kuko mu isanzu ndi umuntu wa mbere ari timide atinya kuvuga cyane mu bantu cyane guhagarara imbere akavuga ati ubu rero ni jewe ngira mfata ijambo mvuge nimuhore mu nyumvirize byarangoye cyane mugabo ushitse imbere kubera twakinanye n'abandi babimenyereye usanga baragufasha vraiment baramfashije ndinjira muri personnage yanje ugishika kuri scène ubu ufise ubwoba kuko urabona abantu muzinanye imbere mugabo deke uhereje kuvuga ijambo rya mbere ubwo baca buhera wamenga amaze 5 minutes kuri scène ari icese kimari saa yose ego hanyuma bifata urumva murashobora kumara umwanya w'isa canke amasabiri muri ko murakina icese ariko mu myiteguro mbega mora mwitegura kugira ngo icese kimwe gice imbere y'abantu mwitegura mu mwanya ungana gute hanyuma hasabiki muri izo nteguro kugira ngo icese gishoye gushikirizwa imbere y'abaza kukira biravana n'ivyese hari ivyese bigufi ushobora gutegura nko mu ndwi zibiri hama ukaca genda ugakina vy'ukuri ugasanga ni ikintu ciza cyane hariho nibindi bisaba umwanya munini bisaba yuko mwicara mugasoma ijambo rimwe rimwe mukarisiguriranira n'abandi muzokinana kugira ngo umwe wese agenda avuga ati ndatahura icunda ariko aravuga nuwawe nyene aratahura ico ndiko ndavuga rero novuga yuko bivana vraiment hariho indwi zibiri et plus ego hari abashika no kumeza 6 no kumeza 2 biravana hama ikintu gisabwa ntaco mbona vraiment bisaba ubushake bw'umuntu agahashika akavyemeranya yene yuko agira korane n'abandi yuko uwo mwanya bazomusaba ko aba hari vy'ukuri yego uri umwana w'umwigeme uhora ukina ivyese hari igihe mu vyese bashaka kugusaba kuja nkuko ariko urabivuga kuja muri kuja mu mubiri w'umuntu uza gukina muri personnage y'umuntu uza gukina mbega ntibirashika bakagusaba ukine personnage canke umuntu winjira mu mubiri wiwe aho usanga bidawanye n'ivyizegwa vyawe simvuze mwidina ariko mvize nk'umuntu ufise ivyo uhagaze ko ivyo wemera ivyo uvuga ati akana karimbi nihaye ntashobora kurenga mbega bishitse muri ico gihe bakagwa hall bakagwa ukine umuntu adawanye n'ivyimviro vyawe adawanye n'ivyizigwa vyawe ariko utegerezwa kumuinterprete utegerezwa kumugaragaza kugira ngo agaragara imbere y'abantu mbega muri ico gihe urovyifatamwo gute jewe ku bwanje ntibiranshikira mbwa ntashika mvuge ingene no vyifatamwo ku bwanje nibaza yuko bivana na komba y'umuntu wari we wese mu buzima je nimba mbona iki kintu atari ico kiri mu mavaleur yanje nukuri ndagiheba kugira ngo ngumane nanje conscience iri tranquille ko yasinoca nitamwo nanje ngo hama niyibagire nivyo ndabikunda ndabishaka kubigumamwo nivyo nkeneye kubandanya mu buzima mugabo siniyibagira mugabo sinovuga ngo nca nilimita hariho nk'ikintu ubuteza gukina ukacereka abandi yuko nabo nyene
ivyo bintu bibaho naho utavyemera mugabo peut-être yuko gishobora gufasha undi muntu canke gishobora guhindura kamene kundi muntu langa onye ndavuga ati ndabikira vraiment kugira mfashe uyundi muntu nk'ubu dufashe wowe umwana w'umukobwa twaramaze gutumira ngaha bakiniye ivyese aho umwana w'umwigeme yatubwiye yuko yakinye role y'umuntu w'umugabo donc muri maquillage bace bamushira ku bwanwa n'ibindi hanyuma bamwambika ipanaro y'ikigabo ipantaro y'ikigori ipantaro y'ikigabo bamwambika na costume nyene umuravye yaba yahindutse akagacika umugabo mbere muri ico cese yabafise n'umugore abafise n'umwana izo role nk'izo kuri wewe zirakorohera gukina birangora cyane mugabo ikintu kiryoshe muri twebwe nuko urashobora kwegera uwundi ukamuga ati mbe wewe nk'umugabo ameze ukuntu umubona gute mfasha jewe sindamubona ko ndi umwigeme mugabo mfasha umpe kudu conseil tumwe nogirako akacampa canke uriye bakamfasha kuko usanga nivyo biriko biratuma iyo role ampaye vy'ukuri ndayishobora kwera uyu n'uwundi bamfashije reka dufatire nko ku muco umuco w'ikirundi umuco w'ikirundi hariho ibintu umuntu akina hari ibintu umuntu abaho adashoboye kugaragaza ndagoye nk'akarorero turabiye ku mareresi zabo hanze cyangwa turabiye ku bintu bijanye n'ivyese byo hanze ku bazungu cyangwa ku bantu b'abashinwa cyangwa ku bantu b'abayapani cyangwa ku barabu aho tugeza amasa tugeza turabona bakina mu vyese byabo cyangwa mu mareresi yabo aho umukobwa n'umuhungu bashoboye gusomana imbere ya kamera imbere y'abantu ariko turabiye ku muco wacu w'ikirundi ivyo ni ibintu umuntu adashobora kugaragaza naho yo bivuga naho wobwira umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu cyangwa abantu ko ibigumbagumba bafitaniye hagati yabo bo bivugana n'ibintu bivugirwa mu kabande cyangwa mwibanga mu muco w'ikirundi niko bimeze none mweho muri ko murakina ivyese bigashika aho babahereza gukina ikintu nk'icyo mura muvyifata mu gute biragoye cyane biragoye kuko nari navuze yuko umwe wese abafise amavaleur yiwe agendera ko adashobora kuca ata uko nyene jewe kubganje ntibiranshikira mugani baza yuko shano turacari mu Burundi ayo ibyo bintu ntibiradushikira nizere ko bitazonashika mugabo bishitse naho nibaza yuko hariho nk'ubundi buhinga ugira ndazi ugafuka umunwa basi kugira ngo ntubishikane ko nyene umuntu akagumana wa muco wiwe kuko naho dukunda ikintu turaba abandi turabira kure hariho ibintu umuntu agumana yego donc umuco urawugumana naho uyu munsi uri kurakina amareresi naho uyu munsi uri kurakina ivyese bitandukanye yego cyane wewe nk'umuyabaga uyu munsi yifuza nawe nyene gukina uyu mwuga kwinjira muri uyu mwuga wo gukina ivyese canke nkuko tuzi yuko umukinnyi w'amareresi akabashaka nawe nyene kwinjira muri uyu mwuga wo gukina amareresi mbega uwo muhanuriki ni giki yokora kugira ngo agere ku rwego canke ku rugezo ugezeko jewe no muhanura yuko abanze yiyumvire by'ukuri kari byakeneye kuko numwuga ugoye cyane muga numwuga woroshe iyo ukunda ubanze wiyumvire by'ukuri kari byukeneye ntubizemwo ngo kubera ngo naka canke naka birimo vyumvire wicara vyumvire ati nivyo nkeneye okay reka ndabitangure hama wegera ababishoboye utwegere nko muri Buja Santabu canke wegere abandi uwo buzi bari muri uwo mwuga hama bagufashe kwinjira mbega mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndiko ndavuga ku bijanye n'abakinyi turabiye ku bakinyi baninde uko bakina kera hari abakinyi baninde baje gukina ugasanga ntibazi gusoma no kwandika ariko bagakina neza bakanatwenza n'abantu bakanezereza cyane abantu mbega uyu munsi umuntu ashobora kuba umukinyi w'ivyese kandi ataciye mu mashuri biragoye cyane kuko ubu tugeze ahantu dukina ivyese by'abantu bo hanze bisaba yuko wicara ugatahura kandi bakoresha ururimi rugoye like français iri soutenu cyane rero novuga yuko bigoye cyane mugabo
nibaza yuko quand même utize mbwa ukabuzi gusoma no kwandika birakunda. Donc urashaka kumbwira muri aya majambo umbwira yuko umukinyi w'ivyesi cyangwa umukinyi w'amareresi hamwe no kwiga ashitse ahantu bavyigisha birakenera yuko bafise impano cyangwa ingabirano yo gukina. Oya kuko naje ntavyo sinavuga ngo nari ifise impano nukugenda ukavyiga baravyiga vraiment baragufasha uraba juste simple ukavuga ati je n'ukuri ntavyo nzi mbwa ndabikunda. Uyu munsi nta bantu bafise impano yo gukina ivyese kandi batize bashitse imbere ya scene bakamubwira ati dukinire iyi scene canke dukinire iyi act canke dukinire ibi akabikina kandi atigeze avyiga bikamworohera gusumba umuntu yabimazemo igihe kitari gito. Ego cyane bariho bashi cyane gose. Ego canke wewe iyo mpano wari uyifise ntiwari uzi yuko uyifise? Je nibaza ko narinda ifise ntarinda bizi ngabo urumva impano yifise hama nturonke abantu babikwereka vy'ukuri kuyifise bagufasha bagufata kugira uavance biragoye. Nibaze ko nanje narinda ifise mugabo nari nkeneye ngira abo bantu bankwega ati ingorega urabifise urabishoboye. Hamande yo kubironkamwo uburyo kugira ngo ushika ahantu uvuga ati jewe ndabishaka yuko ibi bintu y'ubuzima bwanje iyi ni career yanje nzobandanya. Hamande yo kubironkamwo uburyo kugira ngo bigutunge ni giki umaze kuronka wowe nk'umukinyi w'ivyesi ni giki umaze kunguka uvuga ati iki kintu ndabona yuko ari inyungu irengeye kuronka uburyo bw'amahera? Jewe naravuze yuko nari umuntu atinya cyane ubu ndashobora kugenda imbere y'abantu nkavuga ikiri ku mutima ubu ndashobora kwandika sinovuga ngo no kwandika icese kuko sindabishobora neza mugabo ndashobora kugerageza hama nkaha ababishoboye. Ni ibintu ntari nzi yuko mfise muri jewe ni ibintu ntari nzi yuko shikiriye mugabo teatro yanyeretse ko nshoboye. Yani majambo gukina ivyese vyagutumye uba uwo wategerezwa kuba mu buzima bwawe. Ego cyane gose. Ego. Hanyuma ikindi cyanyuma nagomba mbaze imbere yuko turangiza kino kiganiro tugeze ku musozo wa kino kiganiro urashobora kuducira ku mayange uyu munsi wowe nk'umukinyi w'amareresi urashoye kuba ufise ushikiriza yaba abigeme yaba abayabaga yaba abavyeyi nga mu gihugu cyacu Burundi bifuza gushigikira abana babo ariko batazi uko bo bigenza. Hariho nabandi badashigikira abana babo muri iki bakavuga yuko ari gutakaza umwanya nakaye kajambo batekerera kugira ngo abo bana baronke umwidegemvyo wo gukina ivyese. Je novuga yuko abavyeyi reka mbanze mbwira abavyeyi kwanza kuko abavyeyi b'abarundi biragoye kumubwira ngo ngiye muri ibi bintu atarabona yuko hari umuntu vy'ukuri bibeshejeho. Nobabwira yuko nukuri ni musutwe n'abana banyu aha mu Burundi hari abana bafise impano zitandukanye kandi ziteye ubwoba vraiment zotuma n'igihugu cacu gitera imbere mugabo ugasanga umuvyeyi ambwiye ati ja kwiga nkeneye kuba umuganga nkeneye kuba umuki menga ni vya bindi nyene twese abavyeyi tumenyereye ko batubwira ati umuganga biki ngo umwana ahinduye inzira ukacumenga biragoye cyane. Rero nobwire ko abavyeyi ni mu musutene umwana wanyu ico kintu kirashobora kumushikana kure bivanye n'ingene Imana yamuhaye iyo mpano niko no bivuga. Hama nkaja ku bajene nabo nkababwira ati nimba ubona yuko ikintu gikunda kandi ugishoboye France kuko natwebwe nabariyo ubu suko bari babizi kuva kera ngo nari kubishobora ngo cango no bikuramo ubuzima yara bavuga gute yararetse kugira ubwoba aravuga ati ndagiye ndabigize bikanka ntaco mugabo ngirageze uko nshoboye kose. Namwe mushoboye gerageza mwegera babishoboye babigishe hama dutera imbere nk'abarundi n'abarundi kazi. Abavyeyi bawe mu buheraheza bo baragushigikiye wewe mu cyo wahisemwo kujya mu cyangiye wahitamo kujya mu by'amareresi no mu gukina ivyese? Shana abantu ba mbere bashigikiye kuko ni cese ca mbere ndibuka mama wanje ari yicaye imbere iyo batari kuba hafi yanje sinari kubishobora. Ego ndabashimira gose. Murakoze cyane kubona
mwatwitabiriye mukemera yuko dukorana kino kiganiro ngerurira kandi mwatugeruriye ibitari bike kandi nizere ko n'ikindi gihe muzoza tubatumiriye mu kiganiro cyacu Saidi Sabwa Amo. Ego cyane mwakoze namwe kuntumira nzogaruka n'undi munsi. Ndabashimiye mwese mwariko murakurikirana ikiganiro ngerurira yari Thierry Nzisabira nakibashikiriza mu buhinga bw'ivyuma nariko ndayifashwamwo na Haja Tungani watuma amajwi abashikira neza mu buhinga bw'ivyuma Patrick niwe yatuma amasanamu abashikira twizere yuko twoba twabageruye ibikwiye kandi ibiza kubafasha mu buzima bwanyu. Kazoza FM, be your own boss.